abantu barakubona nabi, baragutuka kuri maraya, baraturira amahera, baraduhemba nabi. Baramaze kubona benshi yuko tuvuyeyo umuntu aba yafunze isura yasubiranye ubuseriye bwiwiye kuko akazi kaba gahetse. Je ndakunda uko yoba ameze kose, je nibaza ko ivyo vy'amataye bidakonta. Gusa nyene ari gihe bigoye nyene urabona nk'umuntu angana kuko wanje ciba mission impossible biragoye. There is no love like your love, and no other could give more love. There is nowhere unless you're there all the time, all the way. Yeah. Sunny Sass. Yes, ndabakunda murazi ko namanda babwira ko ndabakunda kubera iki kubera kujya kuntu mugenda muraduha commentaire ni gute muryoherwa n'ibiganiro tubashikiriza kuri Sunny Stars TV. Murazi ko natwe twama turi update mu kubashikiriza ibiganiro ana cyane tubashikiriza bamwe mu bakora utugenegene mu baririmbyi mu bakinyi b'amareresi n'abandi bagiye batandukanye. Kuri uno munsi muri kumwe na Enipro kuri microphone, behind camera muri kumwe na Arme. Murabona ko turi kumwe n'umudada yambaye neza afise fraîcheur. Imbere yuko ndamwibariza kumwe na Amanda bikora areka kumbura banza twidondo. Nitwa Ntihinduka Lydia. Umuririmvyikazi onganye ni Gitega. Ngira amakaraoke. Yego. Lydia, umaze igihe kingana gute muri aka kazi ko kuririmba muri karaoke? Ndamaze imyaka 5-6. Yes. So nakahe karusho uronka muri aka kazi kawe ko kuririmba muri karaoke? Bon, kuko biri kose ndaronka udufaranga si doke kandi si twinshi. Gusa nyene ngaho Igitega karaoke ntizihemba neza. Muga turakora ko tuba ntituyatora mwibaraba. Lydia, ninde yakwambitse? Johnny yambitse. Johnny yambitse. Kandi no kwisiga nisize ko yandagira na makeup. So mwamaze kumva ko turi kumwe n'umuririmvyikazi asanzwe kabisa aririmba muri karaoke. Imbere ko nanje kabisa nja muri modiyo. Kumbure ubanza ukaturirimbira kumwe wamubikora. Bashandirimba igitangurirwa cahe. Igitangurirwa curi igiti. Ndirimbira kumwe wamubikora nji muri mood. Yeah. Okay. Bon, ndashaka kwifatira bika. Nakibaza. There is no love like your love, and no other could give more love. There is nowhere unless you're there all the time, all the way. Yeah. Yes, mumaze kuvyumva ko kabisa umwana arashoboye. Mvuze ko ntavuze ko yabashoboye no mandiko ndamubanira nawe nibaze ko aho uri hose ndazi ko mudukurikirana muri mu mpande zose z'isi, abari muri Amerika, abari za Europe, abari za Oceania, nibaze ko mwamaze kumva ko kabisa umwana bize sponsor canke gufashwa. Lydia, icyongereza n'ururimi numva uzi cyane? Bon, I try. You try? Yeah. So ufise amashuri angana gute? Ariko nziko naba baraheje amashuri ari gusanga icyongereza kibacenga, ariko ufise amashuri angana gute? Jewe mfise amashuri 13 gusa. Mugabo ntihenze. Arongera n'ayandi 6 barenga kuko naradubuye kenshi. Amashuri 6 naya n'indi myaka baradubuye ariko ufise amashuri 13. So Lydia, ubu ufise indirimbo yiwawe personnel umaze gukora ku giti cyawe? Ndafise indirimbo ziwanje kuko sindaja muri studio na rimwe. Sindaja muri studio. Kubera ko utaraja muri studio mu gihe umbwiye ko ufise indirimbo ziwawe wanje? Sindi prête en fait, sindi prête. Duhu muco nturi prête go. En fait c'est umuziki w'Uburundi biragoye ntuhemba. Uca usanga ni wewe udafise umuntu akumanaginga uca usanga uri kuri sopa ku kantu kose ukaca usanga n'indirimbo irasohotse ntiri kwirinjiza nka kujyanye wari wakoresheje ugasanga uri gukoresha uruhombo rero hako ukorera mu ruhombo fu mubireka
ukazobikora hanyuma ubonye ibintu byaragiye mu buryo byarateye imbere. Ariko buzi ko umuziki w'Uburundi udahemba mu gihe nzi ko arabaririmbyi dufise nga mu Burundi bafite imodokari amamodokari yabo babayeho neza cyane. Kumbure Lydia umunsi wawe ugiyemo ugakora niho uzobona ko by'ukuri udahemba. Ubu nibazi ko utirabibona neza. Ntihenze aba star dufise bo babeshejweho n'umuziki nga mu Burundi baraharuye. Umva rero bo ni chance yabatwengeye. Jero sinzi ko ariko vyogenda kandi jewe mu buzima sinzi guhitishamo canke kwigereza oya kino cose ndagiha umwanya wacu ni bukebuke. Ego Lydia tuje gato mu rukundo bukunda jewe oya umuntu adakunda nama so yari cyari gitumye ndabikubaza kubera ko nzi yuko abantu b'abaririmbyi kazi usanga kumbure barondegwa n'abatipe benshi. Wewe ukunda umuhungu ameze gute? Niwe umuhungu uvuga ati kabisa je ndakunda guyanje akunda umuhungu muboga canke muto ukunda umuhungu ameze gute? Je nkunda umuhungu anyuba uko yoba ameze kose. Je nibaza ko ivyo vy'amataye bidakonta gusa nyine ari gihe bigoye nyine urabona nk'umuntu angana kuko iwanje shiba mission impossible biragoye nivyo nkundira ko dusohokana n'umuntu avyiboshe. Hama rero wambajije ngo ndi mu rukundo muga ntiwambajije urukundo ndi mugwa ariko so nakubaje ko ukunzwe mu cyama. Je ndakundwa deja nawo wantoye urambaza umva utankunda ndakundwa. So wavuze ko ukuntu ndakubona ungana nawe udashaka umuhungu avyiboshe ni nanze rero gusaba urukundo uzavunyemerera ko ndi muto wapi? So mwumvise ko kabisa mwamaze kubona ko Lydia numwigeme ari cool kandi afise impano yo kuririmba. Lydia nizahe ntambamye ukunda guhura mu kazi kawe ka misi yose ko kuririmba? Ni nyinshi par exemple uri kuririmba uri umukobwa uri hajya imbere umwese aguha image ashaka mugabo kuba ufise objectif ushaka gushikako canke kuba ufise nabivuga gute kuba ufise ubibona nk'akazi kiwawe urabirengana abantu barakubona nabi baragutuka kuri maraya umwe urakuririmba urenganya akakubita ku bisusu undi akazakubwira ivyo ashaka ushise muhira utahabwije ukabura ukubururira biragoye utaba iwawe bakubavyeyi bawe biragoye cyane. Intambamye ni nyinshi sinovuga ngo ndabimara baraturira amahera baraduhemba nabi. Ni bangahe bamaze gukubita ku bisusu nkuko bivuze ati hari abantu ushobora mu guhura nabo cyangwa uri kuraririmba akazi umuntu agukubita ku bisusu birakunda gushika ko bakunda kugira ibintu ubu bare birashika hajya uvuye kuri stage kurarengana birashika sinoharura ngo numwe ngo ni babiri mwigamenya ko bishika gutyo nyene simba ndiko ndabaharura birashika cyangwa se akagufata uko yishakiye. Birababaje kandi uri kurarondera agafu kabuzoya ukazumva ubundi ariko kuza kwita imara ni ikindi kintu gikomeye man. Imara ni ikintu kindi abagututse mu sanzwe. So mbere ko turangiza n'akahe kajambo wobwira bariko barakurikirana ikiganiro gice kuri radio gice kuri televiziyo Sanistas TV ati urumva ko hariho impact kunda guhura nazo abaririmbyi kazi bo muri karaoke umuco rero bamwe bama babiyumvira nk'uko ababwira ijambo rimwe ubwira ngo kabisa nabo namwe bafate nk'abandi bafate ko nk'akazi mwa muri ko murakora. Je cyo novuga nta mwuga udakiza kirese wo kuroga kuririmba n'umwuga kandi ukomeye kuko si bose bashobora kuririmba n'impano n'ingabire. Urumva rero iyo ngabire dutegerezwa kuyikoresha utayikoresheje n'Imana yo guhana. Jewe ntabeshe kuririmba birambeshejeho n'umwana wanje urumva nakazi abarabo babiyumvira ukundi suko turi kujya tuba turasara hajya turyohera abantu baramaze kubona benshi yuko tuvuyeyo umuntu aba yafunze isura yasubiranye ubuseriye bw'iwiyo kazi kaba gahetse nuko rero bimeze. Papa w'umwana ntarakubuza kuririmba muri karaoke ko yava yimvira ibindi bintu iyo ni vie privée shaka kukikwishura gico kibazo. So reka ndagushimire nibaze ko n'ikindi gihe twagukeneye tuzokuronka. Yes kanimero kanje muragafise nzohamagara. Yes reka nongere ndagushimire wewe wumvira iki kiganiro kuva gitangura gushika tugiheze nta kindi fisa atari ko ndabashimira kandi nama ndababwira ko commentaire yawe iri very important.
Sanista.